Tubandanya na rwa rutonde rw'amazina, uyu munsi twaguhitiyemwo amazina y'abana b'abakobwa 3 ajanye, ariko uyu munsi twaguhitiyemwo amazina y'igifaransa nk'uko benshi babisavye bavuga bati turakeneye amazina 3 ajanye ariko ari ay'igifaransa. Rero tudatevye reka dutangure n'izina rya mbere, ariko banza urabe ko wakoze subscribe nkuko twama tubibasaba, nimba ari izina uza gukunda dufyondere like, hanyuma nimba hari izina wakunze kandi utwandike no muri commentaire, ivyo biradufasha cane. Reka dutangure n'izina ry'icumi dusanga kuri urutonde. Izina ry'icumi turasanga izina bita Kundwa Oana Aella. Kundwa Oana Aella. Kundwa ni izina ry'ikirundi, Oana ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka muri Romania, iri zina rikaba risobanuye ngo Imana yagize ubuntu. Naho Aella ni izina ry'abana b'abakobwa, rikaba rikomoka mu Baratini, rishobora no gukomoka mu Bagiriki, ariko mu Baratini iri zina rikaba risobanuye marayika. Nayo mu Bagiriki iri zina rikaba risobanuye ngo intumwa. Kundwa Oana Aella. Izina ry'icenda dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Juru Liana Chloe. Juru Liana Chloe. Juru ni izina ry'ikirundi, Liana ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Faransa, rishobora gukomoka no muri Espagne, rikaba risobanuye ngo Imana yanyishuye. Nayo Chloe ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Bagiriki, rishobora gukomoka no mu Bufaransa, iri zina rikaba risobanuye amashugwe. Juru Liana Chloe. Ku mwanya w'umunani turasanga izina bita Irahari Livy Aviel. Irahari Livy Aviel. Irahari ni izina ry'ikirundi, Livy ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Baratini, rishobora gukomoka no mu Bufaransa canke mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo umutuzo canke gutekana. Nayo Aviel ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rishobora no gukomoka mu Bufaransa, iri zina rikaba risobanuye ngo Uwiteka ni data canke uhoraho ni data. Irahari Livy Aviel. Ku mwanya w'indwi turasanga izina bita Irishura Lilu Mailis. Irishura Lilu Mailis. Irishura ni izina ry'ikirundi, Lilu ni izina rikomoka mu Bufaransa, iri zina rikaba risobanuye ngo ishugwe rya lili rigaragaza ubwiza. Nayo Mailis ni izina rikomoka mu Bufaransa, iri zina rikaba risobanuye ngo igikomangomakazi. Irishura Lilu Mailis. Ku mwanya wa gatandatu turasanga izina bita Iriho Nelda Anael. Iriho Nelda Anael. Iriho ni izina ry'ikirundi, Nelda ni izina rikomoka mu Bufaransa, rishobora gukomoka no mu Bwongereza, iri zina rikaba risobanuye ngo uwutsinda. Anael ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka mu Bufaransa, iri zina rikaba risobanuye umunyembabazi. Iriho Nelda Anael. Ku mwanya wa gatanu turasanga izina bita Aganze Albi na Eva. Aganze Albi na Eva. Aganze ni izina ry'ikirundi, Albi ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Baratini, rishobora no gukomoka mu Bufaransa, iri zina rikaba risobanuye umuco. Nayo na Eva ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka mu Bufaransa, rishobora no gukomoka mu Baheburayo, iri zina rikaba risobanuye ngo itanguriro rishasha. Aganze Albi na Eva. Tubandanya urutonde, nimba ari izina umaze gukunda dufyonde like, nimba hari ico wipfuza kutubwira utwandikire muri commentaire, hama urabe ko wakoze subscribe uza kuba ukoze cane. Reka dukomeze. Ku mwanya wa kane turasanga izina bita Iratwibutse Flani Maella. Iratwibutse Flani Maella. Iratwibutse ni izina ry'ikirundi, nayo Flani ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka mu Bufaransa, rishobora no gukomoka mu Bwongereza, iri zina rikaba risobanuye uwubohowe canke uwabohotse.
Nayo Maella ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rishobora gukomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye igikomangomakazi, kandi iri zina rishobora no gusobanurwa ngo intwari. Iratwibutse Franny Maella. Ku mwanya wa gatatu turasanga izina bita Ineza Faye Esme. Ineza Faye Esme. Ineza ni izina ry'ikirundi. Faye ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Balatini, rishobora gukomoka no mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo ukudahemuka. Nayo Esme ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo umukundwa. Ineza Faye Esme. Ku mwanya wa kabiri turasanga izina bita Iradukunda Herve Ayel. Iradukunda Herve Ayel. Iradukunda ni izina ry'ikirundi. Naho Herve ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Bufaransa, rishobora no gukomoka mu Butaliyano. Iri zina rikaba risobanuye ngo umugenzi w'icubahiro. Nayo Ayel ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo urumuri. Iradukunda Herve Ayel. Tuja kurangiza uru rutonde n'izina rya mbere kw'aya mazina atatu ajanye y'igifaransa cyangwa akomoka mu Bufaransa, akunze mu mwaka wa 2026. Reka tugushimire ugejeje ikiganiro hano hantu. Reka tugushimire wadufyondeye like. Reka tugushimire wewe watwandikiye muri commentaire. Uri w'agaciro kuri twebwe. Izina rya mbere dusanga kuri uru rutonde turasanga izina bita Irakora Faye Emery. Irakora Faye Emery. Irakora ni izina ry'ikirundi. Nayo Faye ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Bufaransa canke mu Balatini. Iri zina rikaba risobanuye udahemuka. Nayo Emery ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo umunyenkomezi. Irakora Faye Emery. Mwakoze cyane ku mwanya wanyu. Nimba ufise ushaka ko tugufasha cyangwa tuguterera cyangwa ushaka kudushimira, mutwandikire muri commentaire. Muzaba mukoze cyane.